Amazina yanje nitwa Baza Bénigne, umwuga nawutanguye muri 2022. Imbere nakora ata buryo mfise, naravyiyumviriye mbona nta buryo mfise, ca tuja gusaba Paeej iratwizera iraduha ingurane y'umutahe w'ibanze, turatangura gukora, turahana akazi urundi rwaruka. Mbere nakora ndi jenyene, ariko ubunye turi sosiyete y'abantu batanu. Nta bikoresho twari dufise, ibikoresho twarabiguze mu mahera Paeej yaduhaye. Inyungu tumaze kuronka mbona byifashe neza, kuko nk'ubu mu gihe tumaze gito dukora turamaze kwishura Paeej. Mu buzima bwa misi yose nta kibazo dufise, bimeze neza. Ari akantu dukeneye bivanye n'uyu mugambi dukora, turikenura ata kibazo. Nawe turinda kuja gusaba ati dufashe iki, twebwe nyene ubwacu turikenura. Paeej turayishimira cyane ko yaduhaye uburyo bwo kwiteza imbere, turayishimira cyane rwose. Hama muri kazoza turifuza gutera imbere gusumba, muri kazoza tukaba natwe twitwa abagwizatunga.